Reka ndabaramutse bakunzi b'ibiganiro vya BBF TV, nizera neza ko mumeze neza, nizera neza yuko mubandanya mugira ibihe vyiza hose muriko muradukurikirana, muri abari hano mu gihugu cacu c'u Burundi, abari mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko, Tanzania, u Rwanda, Kenya n'ahandi henshi cyane muriko muradukurikirana mu bindi bihugu vya kure, Canada n'ahandi henshi. Nizera neza yuko mumeze neza. Kuri micro ni Bertrand Beribum, ari kuri kamera. Turi ku musozi wabuye muri commune ya Mwumba mu ntara ya Ngozi. Ikiganiro cacu cino musi niho catujanye, turi mu murima nkuko mubibona, ariko ngira ngo dushobora kuba twihenze umusozi canke umutumba, ngira ngo baraza kubitubwira neza abo twaje kuraba. Turi mu kiganiro c'intahe n'amashimwe y'ivyo Imana igenda ikora bikomeye. Tuba twegera abantu baba baramenye Imana, baragendanye n'Imana mu buryo budasanzwe, bagashinga intahe bakatubwira vyinshi babijanye n'ivyo Imana bigenda ibakorera. Rero twasanze waza kudushingira intahe mu murima ariko ararima. Rero twe twifuza kumwegera kugira ngo ashobore kutuganira vyinshi bijanye n'ivy'Imana yamukoreye. Rero turamwegera tumubaze vyinshi, mube ready kumva ico Imana yamukoreye. Twamaze kuba twegera wa wundi twasanze ari kararima aho twamugendeye. Turi mu kiganiro c'intahe n'amashimwe nkuko mwama mubizi kenshi. Rero araza kutubwira neza na neza aho twashoboye kumusanga, umutumba, komine n'intara. Ngira ngo dushobora kuba twanihenze, twingira ngo ntitwabivuze uko twategerezwa kubivuga. Muga imbere yuko abitubwira neza, reka turamutse yongere atwidondora. Yes, nashimye cyane. Ninde turiko turavugana? Nitwa BIGIRIMANA Maria Rose. Yego. Turiko tugishika ngaha batwumvise batubwira amazina yawe menshi. Nivyo nyene niryo bisanzwe witwa cyangwa ufise andi mazina menshi? Oya, umuntu agendana ubumuga kuba aba yaravukanye ntagira izina rimwe. Bagomba bamwita amazina kugira nyene barabe yuko yokura. Yego. Izina rero ryo kuri umuntu ageze ngaha ku mutumbi wanyu baguhamagara nirihe? Ubundi nitwa Munezero Maria Rose. Mugabo izina ryanje rizwi cyane ni BIGIRIMANA Maria Rose. Yego. Umeze neza rero Rose? Je ndakomeye. Tubasanze muri ko murarima, aha mwahahereye ryari muri ko muraharima? Atatanguye 2:30. Yego. 2:30 kari kera? Oya, twabandiye guca kumarira amasaka hano twashikaje kugira ntazamere isigane. Yego ncanza ngaho. Ivyo byose mwabishoboye? Niko twasanze mugendana ubumuga, mbe vyagenze gute kugira ngo mugendane buno bumuga? Niko nisanze nabibonye uko nyene nanje. Yego niko navutse. Niko wavutse? Yego. Yego, vyagenze gute? Wavutse umeze gute? Wavutse nyene umeze nkuko nyene twagusanze ushobora kurima, tubona mengurana uri n'umuntu yigiye haruguru mu myaka, bimeze gute? Je nakoze ngenda nicaye. Hano shima Imana kuva ubumuga bwaraheze. Yego. Bwaheze gute? Vyagenze gute? Tubwire kugira ngo bari kwaradukurikirana kuri BBF TV bamenye neza ingene ubumuga bwawe bwari bwifashe. Je narabaye ngaho nyene ndi ngaha ndi umuntu agenda yicaye. Mugabo harabo umunyeshuri kenshi yakunda kwama yanciyeko. Rero hari igihe umuntu ashobora kubaho igendana ubumuga akamaze kwada kunze. Uwo munyeshuri rero kaguma cyakwa imbombo. Wewe sinabona ko nkunze, nabona ko ari bisanzwe nyene. Bwa munyuma arambwira ngo ndagukunda. Nanje ca ndishima nyene ko numvise ubunkunda, nanje ngenda nicaye. Hanyuma nyene hagira ahantu arambwira ati nzokujana kwa muganga. Je nyene sinabyizeye cyane, mugabo we byari muri we nyene. Burya ibintu by'abantu bize abikubwiye ntibihera. Hanyuma nyene haciye nk'amezi 5 ndumva mbwiye ati andanira impuzu nshasha, acavuga ati nje kutora ndakujana Igitega. Yego caranja. Bakuvuriye Igitega? Yego. Hama uwo muntu watubwiye mwari muzinanye, yaguciye ko kwibara yakunda kugucako, yaguciye ko rimwe byari bimeze gute? Yama yahaciye. Yego, yama yahaciye. Muramukanya? Umugenzi wanje nyene yatuganira. Sinokuramakanya gusa yarampa n'ubutumwa akanyizeresha. Jewe nari mwishengero mugabo sinizera yuko Imana ishobora kunkiza. Yego. Ukivuka Roza, ukivukana ubwo bumuga wicaye,
mu kibano kivuka ko mwana kivuka arafise uko yakigwa abandi mu runganwe rwiwe bakiri bato barafise uko baba bamwakira bagakinana we vyakugendeye gute ukiri mutoya yeje sinigira nganira sinigira tuvugana n'umuntu kuko niyo haje abantu muhira je baranyegetse kubera muhire wacu mama yari umupfumukazi je nanje nkaca nkizwe rero mama ntiyandababona bwabo mugafise akabona ko atajambo mfise je nanje nyene nkura nabi nyene uratamunezero je nakuze ntibaza ko mfise n'abavyeyi ariko nyene Imana yarameza agenda ba niko mvuga mu runganwe hajya umuntu akiri ruyoya akiri mutoya imyaka nk'itanu yine itatu gushika ku 10 nkukoyi none wavutse ukijijwe burya ndiko mvuga mu go rugero rw'iyo myaka y'abantu bakiri batoya warubayeho gute je nakuze ntakina n'abandi bana uko nta mwana numwe arimwo twatambuka kimwe burya iyo uza kugira umwana muganira kubera ubona yuko agenda yicaye umuntu agenda yicaye kwa mutumba yari jewe nyene jero nanje ntabyimvira nari mfise nganira n'abantu bagenda bahagaze nanje nicaye ntiwatubwiye neza umutumba wavukiye kuno mutumba bene uhuye mutumba je navukiye ku mutumba gitwa yego ubu tugusanze kuhuye mutumba mbe haki ndiko ndarima n'inzove muri commune umutumba n'uyu mutumba n'inzove commune ni Mumba province ni Ngozi yego rero watubwiye yuko wakuze baba udakina n'abandi bana ubayeho ukuntu kutari kwiza ntihabayeho igihe wihebura mwico gihe cyose byari bimeze gute jewe harageze hano nihebura nyene ko harageze hano mfise nk'imyaka 14 ntangura kuza ndarondera amahera rero ndashize ahantu nsanga y'amafaranga mama yayatwaye yose je cyambe bacire mama yaragiye ayaye nariyahuye nyene nako ndivyari kugenda maze kwiyahura rero mugabo bagiye barampanura bukebuke bakoze b'Imana baramba hafi barambwire ikintu kitari ciza nyene ko atari ciza bera ni naho naciye ntangura kwizerera ndavuga ati byisi birahera nzorondeza yanje maboko soba ndabayeho rero mama yagutwaye nta na kimwe yakubariye mu nyuma yajanye wabimenye gute ko yatwaye je mama icyo yambwiye amaze kuyatwara yamaze kuyafata yose mu ntoki yambwiye ngo amafaranga y'abakizwa utayariye arijya naryo jambo yaciye bituma no kwiyahura kuko iyo yari kuyatwara gusa agaca numa kandi jambo je bona rikurenza cero ndazira umuntu ambwira anyiba hanyuma hejo agacagira kakayandi majambo nyimbo nyivye genda rengana zotekana mugabo ugeretseko nakwishe je ndiyica nuko byari neza mugabo hari kera utaramenya Imana jaha hari kera ntaramenya kameremere yego hama watubwiye ku kintu cerekeye kwiyahura none ko umuntu kesho yiyahuye hari gihe ni gake agaruka ari muzima byagenze gute ugiye kwiyahura inyuma y'ico kibazo wageraniye na mama wawe urumva je harageze ahantu nyene mu nyuma tufanye n'umukozi w'Imana yahejeje kumpanura anyereka ukuntu ushobora kuba uje harageze ahantu shitse muhira ndagira ivyiyumviro birebire bindenze numva pastor arampanuye mbere niyaho yari kwa Mungu shimushima burya rero baca bumva ibintu birabomboranye baca basanga nuriye nafashe umwamba w'inzu niyambise ikiziriko nyene birashikira nyene ndiyahura yego mugi ikiziriko ntwari bwacishiye mwizosi cyari cyagiyemwo babonye nyene kimaze kwinjiramwo baca batema ikiziriko nanje mbona gukoroka baca bawufunduriramwo mu nyuma mugabo wamaze kwinjira none wari watubwiye ubwa mbere wahuye n'umuhungu arakujana igitega kwivuza byagenze gute rero maje kwivuza ni uwo muhungu nyene abandanije gukurikirana yagumandanije nkurikirana kandi numara cyankurikirana gusa ntari mu bihugu byino mugabo ndazi ngwaye canke ntagwaye ababizi yabandanije nkurikirana yarambereye umuvyeyi yarambereye papa ego yarashikanye ku ntambuko ikwiriye ubu nawe hageze ni umukozi w'Imana twama twavuganye Roza tugusanzwe uri kurarima nibihe bindi bikorwa ukora nk'umuntu agendana ubumuga nibikorwa tubona menga biratangaje twakubonye n'ingene ugendana ubumuga nibihe bindi bikorwa ukora hambavu y'ukurima je mvuye kurima ndadandaza
mvuye kudandaza ndashobora ntadandaje ndashobora guteka umutwe ukuntu ushobora kubaho ufise nka Bibiliya yawe nkayikora nkaronka 5 mba ndariye yego. Watubwiye neza yuko uvuka mu muryango hamwe n'umuvyeyi wawe, none tugusanze kuri kurarima, urafise umuryango bimeze gute? Urubatse, uracara umwigeme bimeze gute? Je nta muryango fise, sinubatse, je ndi muhira. Muga twasanze twaciye ku muhani wawe, twumvise menga ngo urafise abana ngo bimeze gute? Abana byavuye he? Bimeze gute? Nabawe? Sinavuga ko atari abanje ko no banihenze. Nabana banje, nabana natoye, nk'abana babiri nabatoye nyina yabataye bapfuye mu ntambara. Ise bari bamwishe, numva nyina wabo sinigeze ndamubona. Cyagiye kirangura rero sinigeze mbona umwana umwe wese havuka. Rero mugani n'abareze barakura, babana nyene baritunze. Ubageze mu bihe bigero? Umukobwa umwe arubatse. None vyarakoroheye gutunga abana gutyo? Ufise kino kibazo cyo kugendana ubumuga vyarakoroheye kubacira ingero canke kurondera utwobakuza nk'abana? Iyo umaze icambere cyoco, iyo umaze gutunga umwana banza urumva uri kurakorera Imana nyene, banza kwizera ko umwana ashobora kubaho. Ico ni cambere. Ica kabiri ugaca wizera yuko umwana adatungwa n'ivyo kurya, ahubwo atungwa nuko umufashe neza. Indya zihari urazigaburira umwana, atazi hari umwana ucumwe mu rutoto, umwana ukamureka ko atanje zihari ariko amuga ati ejo nzoje. Umwana akaja nyene, kandi abana banje barize nta mwana atize. None vyagenze gute kugira ngo ntuje kubaka? Je naragwaye. Yego. Tuvugana na muganga. Rero uko twabivuganye, rero mpanyene ntivyategetswe ko nshobora kuja kubaka. Yego. Yasanze ufise ikibazo cyo kungira ngo kindi nyene cyo gituma udashobora kubaka. Yego. Nivyo vyose nubwo buzima bwo kugendana ubumuga ngene wavutse, nico kibazo ntivyaguhungabanije muri wewe? Ibintu vyo kutubaka ntivyamuhungabanije kubera kumenya gusa uko ugwaye, ivyo byarampaye amahoro. Kwa muganga sinshobora kuriha, oya kwa muganga sindiha, kandi ahantu mbaye je natanguye kuja Ikiremba ndi umwe, ubu nyene nsanga turi benshi nta ngorane nimwe mfise. Ndaronka abo dushikanira ibiganiro, tukaganira muganga akatuganiriza neza, nta ngorane nimwe je nigira. Wivuriza ku bitaro by'Ikiremba mu ntara ya Ngozi? Yego. Roza, tugerageje kuvyumva yuko tugerageje kubitahura neza nkuko hejeje kubitubwira, urivuza, urabayeho, bafise ngira n'amashirahamwe woba muhurikiyemo nk'abagendana ubumuga? Jembe nta n'amashirahamwe menshi ndimo. Je nta n'amashirahamwe ndimo, je ndarima kuko ivyo onya je nabonye bintesha umwanya. Yego. Ndashobora kubura umwanya wo kukumaja mu mashirahamwe, aca nkora byanje nyene. Kuri aradukurikirana bashobora kuba ari mu bibazo bitandukanye canke bakunda kubicamwo, ni yihendemeshanyo wobahereza? Kuko twagusanze uri kurarima, uri kurakora ibikorwa bimwe na bimwe nk'ugendana ubumuga, mugabo turakunda kubona abagendana ubumuga biyita kumenga ntibashoboye. Nakahe kamo wobatera? Abantu bagendana ubumuga barashoboye. Je sinovuga ngo abantu bagendana ubumuga ntibashoboye, barashoboye cyane. Mbere abantu bagendana ubumuga barashoboye gusumba n'abakomeye. Nk'ubu onya hari igihe usanga umuntu afise amaguru abiri n'amaboko abiri ari gushera gusabiriza, ariko umuntu agendana ubumuga ugasanga ntaye karasabiriza. Jewe nk'ike natangaye igihe kimwe kubona twe turafise umukozi w'Imana agendana ubumuga, we yananyigishije cyane. Nta kuboko na kumwe afise, nta n'ukuguru na kumwe afise, ariko gihe cyose avuga ati mbe Rose urashoboye, ufise amahera mu ntoki. Narimye mbe ntarimye mbe mfise n'igihumbi mu ntoki, numva ko umutima wanje utekanye. Yego. Watubwiye ubuzima bwawe bwo mu ntango utaramenya Imana n'ubuzima bwawe waramenye Imana, bufise irihe tandukanirwa bwose ari bubiri? Ubu mfise ubuzima busagutse. Ubu ndanezerwa, ubu ndatwenga, ubu ndishima, ubu ndadandaza,
ubu ndavugana n'abantu mbako ndiko ndavugana n'abamenyesha makuru ubu nyene nanje ndaryohewe yego Roza kuba ariko uradukurikirana kuri BBF TV baripfuza kumenya uruhara rw'Imana mu ngorane abantu bagende barahura nazo. Imana iragutse cyane jewe Imana nta kintu mfise no igereranye nta nikizapfa kibayeho iyo wihebuye Imana iragushikako iyo ushonje Imana irakugaburira iyo ukenye Imana irakwambika reka nkubwire nakandi kantu nari nibagiye jibona nshika kwishengero muri YAGIZE nari mfise impunzi imwe gusa sinarenze nyimba bishitse nkamesura naramesura iyo sabune yazohera nkatosira kuronka isabune ariko muri YAGIZE bampaye indi sabune mugabo ubu muri YAGIZE barampa isabune ego nyinshi cyane mugabo ntabironse nibisigura ko ntoga ntamesura notera kama abantu bagenda n'ubumuga buyimve cyambere ko bashoboye icambere bizere ica kabiri bumva ko bashoboye Imana izogenda bagira neza hanyuma nyimba n'ugenda yicaye azuze saga ariko birahera buke buke ujya kuriya hari ijambo ry'Imana rimwe n'Bibiliya je narigeze kurisoma iravuga ngo uko urushiriza kugenda usabiriza uko udarushiriza kugenda umugayo niko narisanze iryo jambo no kuvuga iryo jambo jewe naryubakiyeko ujye ushaka gusenga rero neza nyimba ugenda n'ubumuga urikorerako tubiravye neza nta numagenda atamugaye umuntu ntamugara amaboko cyangwa amagara amaguru n'umutima w'umuntu ashobora kumugara sivyo yego Roza tugusanze uri kurarima kugira ngo tukureke wibandanize uri kurarima bari yindi suka kugira ngo tugufashe kino kivi uravuga ishobora cose wenyene ya je mundimira kuko nawe ukoresha umushitsi ego Roza ko ariko yadukurikirana uwo basengera mu mwanya muto yakanya gatoya kuriko yadukurikirana bari mu bibazo bitandukanye nk'ibi nawe waciyemo mugabo ukaba ufise indemesha nyiva ku Mana mu kanya gatoya wosengera bari mu bibazo n'ingorane bugarijwe n'ibibazo bitandukanye akanya gato ego uri mwiza Mana yacu kandi ndagororotse Mana ntacyo ntawe uhwanye nawe kandi nta n'ikigero kugereranya kuri Imana nyene Mana reka nongeye kugushimira kubwabo bamenyesha makuru bongeye gushika ngaha hantu Mana urakoze kubuduha ikiganiro nk'uko Mana ugutumye dukorana nk'uko ntacyo narindi kandi ntacyo narindi we mwami ariko Mana wasize icubahiro cyabo bicara hasi baraca bugufi kuko bazi ko ariko hatanga ubutumwa kubagenda n'ubumuga Mana nubishimirwa kandi biherebwe icubahiro kuko Imana igira neza ndasengeye abamugaye rero mwami wacu Yesu Kristo umvise kino ntahe umvise kino kiganiro Mana biyumve uhoraho Mana yacu mu ijuru ubagendere kandi ubagire neza urushize kubaha kumenya no gutahura uzobokoze mu izina rya Yesu amen Roza tubashimire cyane murakoze cyane tubashimire namwe mwari ko murakurikirana ikiganiro c'intahe n'amashimwe kuri BBF TV n'iryo sengesho rya Roza twasanze ku mutumba Nzove muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi turangirije ikiganiro cacu cyo kuno munsi na Bertrand kuri micro Berry Boom yari kuri kamera tubashimire naho ubutaha umunsi nk'uyu nk'aya mango ciao ciao Imana ibahezagire.